Ndabaramukije mwese inshuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne yanyu imwe rudende ya Isange TV, chaîne ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakuruwe amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Iri ni iteka n'umunezero ntangire bigusubira kubana namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne yanyu imwe rudende ya Isange TV, chaîne ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba byakuruwe amatohoza. Ndabahaye mwaramutse, abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye. Iri ni iteka n'umunezero ntangire by'ugusubira kubana namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne yanyu imwe rudende ya Isange TV, chaîne ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakuruwe amatohoza. Reka rero mbahe ikaze mu makuru yacu iyo muri iki gitondo, hakaba ari amakuru cyane haraza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Turaza kunyarukira mu ruzinduko umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye amazemwo iminsi mu gihugu ca Guinea Bissau. Kuri ubu ngubu rero akaba yaganutse avuye mu rugendo yarimwo mu gihugu ca Guinea Bissau nk'uko byashikirijwe n'umuvugizi wa perezida w'u Burundi ariwe Gulen Gatoni Rosine. Turaza kubigaruka ko ku buryo bw'idonido turabire hamwe ibyaranguwe muri urwo rugendo mukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yarimwo mu gihugu ca Guinea Bissau ndetse n'ivyo yaharanguriye byose turaza kubibashikiriza. Turaza kandi no kurabira hamwe mu biganiro yagiranye n'umukuru w'igihugu ca Guinea Bissau. Turaza kandi no kunyarukira mu yandi makuru aho ngo leta y'u Burundi ngo yari ikwiye gukemura ikibazo c'inzara, ubukene bw'igitoro ndetse n'amazi. Navyo turaza kubwira ko ku buryo bw'idonido tumvire hamwe ibyashikirijwe n'umuhinga mu by'uburongozi ariwe Vianney Ndayishimiye. Byose turaza kubibashikiriza navyo ku buryo bw'idonido. Naho bubanzaho turaza kurabira hamwe ibyaraye bihakorewe aho haraye haciriwe urubanza bamwe mu bantu bashika batandatu bakekwaho kugandagura umutama, ndetse bakaba baciriwe urubanza rw'ubuzima bwabo bwa misi yose bagacibwa n'ihadabu y'imiliyoni 36 umwe wese. Navyo mu kanya ku buryo bw'idonido turagaruka atubibashikiriza. Ntimujye kure y'imbonesha kuri yanyu mukunda cane imwe rudende ya Isange TV. Turaza kandi no kunyarukira mu ntara ya Burunga turabire hamwe amabi yaraye akorewe utavuga rumwe na politike cyangwa se n'utavuga rumwe n'umutegetsi bwa CNDD FDD ari mu mugambwe Iporona. Nabyo kanya ku buryo bw'idonido turagaruka tubibashikiriza. Ico ndabasavye mwibuka gufyonda suivre, partager ndetse na s'abonner kugira ngo tubandanye kubana amakuru n'ibiganiro bya misi yose tubandanya kubashikiriza kuri no muresha kuri yanyu mukuru cyane imwe rudende ya Isange TV, chaîne ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakorewe amatohoza. Reka rero tugaruke mu makuru yacu ku buryo bw'idonido. Tugiye guhera ku yariko aravuga ku rugendo umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yari yagiriye mu gihugu ca Guinea Bissau. Kuri ubu ngubu rero perezida Evariste Ndayishimiye akaba yaganutse ava muri ico gihugu, akaba yagarutse ngaha mu gihugu cy'u Burundi nk'uko bishikirizwa n'umuvugizi wa leta y'u Burundi Rosine Gulen Gatoni. Uburundi bugiye gukomeza imigenderanire hagati yabwo ndetse n'igihugu ca Guinea Bissau. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yaraganutse kuri uyu wa gatanu kuri uyu wa gatatu avuye mu rugendo yagize kw'izina rya leta mu gihugu ca Guinea Bissau. Nk'uko bimenyeshwa na Rosine Gulen Gatoni, umuvugizi w'umukuru w'igihugu, urwo rugendo ngo rwari rufise intumbero yo gukomeza ubucuti hagati y'u Burundi ndetse na Guinea Bissau, hamwe ndetse no gusubiriza mu ndumane umukuru w'igihugu ca Guinea Bissau Umaro Sisoko Ambalo nawe nyene ngo yari yagendeye u Burundi mu kwezi kwa Rusama uyu mwaka. Rosine Gulen Gatoni kandi havuga ko izo ndongozi zashimangiye ko zigiye kubandanya gukomeza iyo migenderanire, hakaba ndetse ngo haratewe umukono ku masezerano yo gufashanya hagati y'u Burundi ndetse na Guinea Bissau, harimo ndetse ngo gukuraho visa ku benegihugu ba Guinea Bissau binjira mu gihugu cy'u Burundi canke abarundi baja mu gihugu ca Guinea Bissau. Muri urwo rugendo kandi umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye akaba yaragendeye kandi ahari intatemwa y'uwaharaniye intahe yo kwikukira kwa Guinea Bissau Amilcar
Kablari, aho ndetse be na mugenzi we basize ingoro z'amashugwe kuri iyo ntatemwa. Umuvugizi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye Rosine Guirene Gatone akamenyesha ko muri urwo rugendo kandi umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yahawe na mugenzi we wa Guinea Bissau umudari wa mbere w'iteka ku izina rya leta y'icyo gihugu witwa Amilcari Cabral mu ntumbero yo gukomeza ndetse no gushimangira no gushimira ku ruhara rudasanzwe agira mu gutsimbataza imigenderanire iri hagati y'ivyo bihugu ndetse n'abenegihugu bavyo. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye kandi ngo yaranagendeye uruganda ruhingura ifu mu ntumbero yo guhanahana ivyumviro ndetse ngo n'ubuhinga mu bijanye n'amahinguriro. Akaba kandi yaraganiriye n'abanyeshuri bo kuri kaminuza ya Amilcari Cabral mu ntumbero yo kubatera intege kuko ngo asanzwe ari umuhizi w'umugambi w'ubumwe bwa Afurika ujejwe urwaruka amahoro ndetse n'umutekano. Abo nabo kandi bakaba baramuhaye urupapuro rw'iteka kuko yitanga atiziganya ngo mu gushigikira urwaruka rwo muri Afurika ndetse no ku isi muri rusange. Tubanarije amakuru yacu mu biriko biravugwa mu Burundi ngo leta y'u Burundi kandi irakwiye gukemura ikibazo c'inzara, ubukene bw'igitoro ndetse n'amazi. Umuhinga mu by'uburongozi Vianney Ndayishimiye avuga ko umwaka w'ishure 2025-2026 utanguye igihengo c'u Burundi igihugu c'u Burundi ngo kiri mu bihe bitoroshe by'ubutunzi, ngo ibituma ndetse imiryango myinshi ibaho idatekanye, ngo ibishobora kugira ingaruka mbi ku bavyeyi, abanyeshuri ndetse n'abarezi, ngo biganahungabanya ikirere ciza gituma ndetse ngo haboneka indero y'akanovera. Uwo muhinga kandi avuga ko leta y'u Burundi ngo yari ikwiye gukemura ikibazo c'inzara, ikena ry'igitoro hamwe ndetse ngo n'ubukene bw'amazi ndetse n'umuyagankuba ngo kugira ngo igisata c'indero ngo gishobora guterera ngo mu gushika kuri mbona kazoza, kuko ngo ico gisata ngo kitagarukiwe ngo bizogora gushika kuri iyo mbona kazoza y'umwaka wa 2040-2060. Uwo muhinga kandi asigura ko muri ikino gihe ngo abavyeyi bibagora ngo gutwara abana babo ku mashure ndetse ngo n'abarezi nabo ngo bikabagora kwiyunguruza, ibituma ndetse ngo haba gucererwa cane ngo ku barezi ndetse n'abanyeshuri. Naho ku kibazo c'inzara umuhinga agasaba leta y'u Burundi ko ngo ibifungurwa ngo vyankenerwa byo kwinjira atamakori birishe ngo nk'umuceri, ibigori ndetse n'amavuta. Uyu muhinga kandi aratera kamo mashirahamwe yo mu gisata c'indero, amadini ndetse n'amashirahamwe mpuzamakungu guterera uko ashoboye kugira ngo ico gisata gitere imbere, kuko ngo kitagarukiwe bizogorana gushika kuri mbona kazoza y'igihugu cifashe 2040 n'igihugu giteye imbere mu mwaka wa 2060. Naho Bubanzaho bahejeje gucirirwa umunyororo wo gupfungwa ubuzima bwose ndetse no gutanga indishi y'akababaro y'imiliyoni 66 umwe. Ni urubanza rwaciwe ikibiriraho na sentare nkuru ya Bubanza kuri uyu munsi wa 17 Nyakanga y'umwaka, aho ndetse abahungu 4 ndetse na se wabo be n'umugabo babana bose bahamwe uko ari 6 bagiriwe n'icaha cyo gukubita no gucika apfuye umutama Bimenyimana Terence yari umuremesha kiyago ku mutumba wa Karinzi muri komine Bubanza intara ya Bujumbura. Aba bagiriwe n'icaha kandi no gukubita bunyamaswa uwitwa Ntezicima Joseph baramusinzikaza mu mburano zabo bagabo 6 bahakanye ibyo bagirizwa n'umushikirizamanza, ariko ntibayerekane uwishe Terence. Bamenyeshejwe ko bose uko ari 6 bafashwe bahunze inyuma yo kononerwa ivyabo kubera agashavu. Inzu, ikawa, ibitoke byaraturiwe, ibitungwa n'ayandi matungo yabo ngo birasahurwa inyuma y'urwo rupfu.
ruvuye mu mwiherero sentare yaciye imenyesha ko bagiriwe n'ico caha co kwica umuntu, icaha co gukubita bunyamaswa uwundi maze ngo bacirwa gupfungwa umunyororo wo guherayo ndetse no gutanga indishi y'akababaro ingana n'imiliyoni 36 umwe umwe. Muri ayo kandi 30 azohabwa umuryango w'umuhisi, nayo 6 nazo ngo zihabwe uwakomerekejwe. Kuva iryo bara kandi riguye ku w'indwi Nyakanga uyu mwaka, umutama yishwe ngo ntiyari bwahambwe. Bene umuntu ngo bamenyesheje ko bari barindiriye ko urubanza ruhera kugira ngo ibyemezo ngo ntibizimangane. Ubu rero ngo bakaba bagiye guhamba uwabo. Tunyarukiye mu yandi makuru kandi kubiriko biravugwa ijya nino mu bindi bisata bitandukanye. Reka tunyarukire mu ntwaro. Intwaro ya demokarasi ngo iracashoboka mu gihugu c'u Burundi mu gihe uwo ari we wese yo kwikangura agafata icemezo c'ivyo ngo agiye gukora ndetse ngo akemanga n'ivyo asanzwe akora. Ivyo ni bimwe mu byavugiwe mu ruganda ishirahamwe Paxeme ryari ryatunganije kuri wa 15 Nyakanga uyu mwaka mu ntumbero yo kurabira hamwe aho guteza imbere demokarasi bigeze mu gihugu c'u Burundi. Ngendakumana Leonce yahoze ari umushingamateka yari umutumire muri urwo ruganda, yamenyesheje ko imigambwe rimwe na rimwe ngo ishobora kuba intambamyi kuri demokarasi. Yagize ati uwutwara umugambwe yironkeye akazi aca yibagira ico yashingiye uwo mugambwe. Yabandanije kandi agira ati amasezerano y'Arusha twavyanka twavyemera niwo mushinge wo kubaka kino gihugu cacu. Dukwiye kandi rero gusubira kwibuka ibiyanditsemwo maze tukabikurikiza. Yasozereye amenyesha kandi ko mu gutsimbataza demokarasi abantu ngo bakwiye kwikangura, ngo hakabaho inyigisho zo gukundisha ibikorwa ku buryo ndetse umwe wese ngo yiga ko kurya ivyo yabiriye akuya. Amwunganira Honorable Gatorwasa nawe nyene yahoze ari umushingamateka yagize ati dufise crise y'uburongozi kandi si iyubu. Intwaro ntikwiye kuba umuzigo ku gihugu, ahubwo yari ikwiye kuba iyiruhura umunyagihugu. Demokarasi itumviriza umunyagihugu iyo si demokarasi. Yasozereye agira ati dukwiye kwiyambura ivyo byose bitatandukanya maze ingorane zose dufise tukazitorera umuti nk'abarundi, tukamenya ko turi abarundi imbere yuko twitwa abanyamigambwe. Mu gusozera uruganda Faustin Ndikumana harongoye ishirahamwe Paxeme yavuyeho abemerera ko inganda nk'izo ngo zigiye kubandanya kugira ngo koko demokarasi itsimbatare mu gihugu c'u Burundi. Mu gihe kandi abatavuga rumwe n'ubutegetsi babandanya kuborezwa igufwa ndetse no gukorerwa amabi atandukanye mu ntara ya Burunga, umwe mu ndongozi zo mu mugambwe Iprona ndetse n'umuryango wiwe bakorewe amahano. Kuwa 16 Nyakanga uyu mwaka mu ntara ya Burunga mu bumanuko bw'u Burundi, umwe mu ndongozi za Iprona n'umuryango wiwe yaratewe ibikomeye. Ico gitero carekana ko amabi afatiye kuri politike abandanya akorerwa abatavuga rumwe n'ubutegetsi n'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD. Ayo mabi kandi akagirizwa abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD ruzwi nk'imbonerakure, umugambwe utavuga rumwe n'iyindi. Iyirukanwa rimeze nk'igihano mu murima. Mu gihe ariko arakorera mu itongo ryiwe kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 15 Nyakanga, Theoneste Juma arongoye umugambwe Iprona muri zone Butezi yarazingiwe aranakubitwa n'umugwi w'abantu barimwo urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi ruzwi nk'imbonerakure. Abo umuryango wiwe nabo nyene barakubiswe, umukenyezi wiwe Judith hamwe ndetse na Sara Nason ndetse na Reyahene nabo nyene ngo barakomerekejwe bikomeye, bose baca bajana ku bitaro vya komine Gihora hafi isaha 4 zo mwijoro. Amatati yahinduwe urubanza rw'umuryango. Abamukubise bavuga ko ari indyane mu muryango, ariko umuryango wa Juma
uriyamiriza iterabwoba ndetse n'iremetanya rya politike rigamije kuwigiza inyuma. Uwo muryango kandi wagiriza bamwe mu ndongozi za CNDD-FDD kuba ngo zaratanze itegeko ko atarubanza rw'ubutungane rwokurikirana. Mw'ijoro ryo kuwa mbere Leonard Ruhoranyi, umunyamabanga wa CNDD-FDD kuri uwo mutumba, yarashitse kuri aho ahabereye iryo bara, aho guherekeza abakorewe amabi ku kirindiro c'igipolisi, yibanditse ngo yategetse ko ahubwo ngo bogumizwa mu biro by'umutumba ngo mu gucugu, yitwa ko ari ngo amatohoza ariko arakorwa kugira ngo abuze uwo wese ngo yagomba kwitwara ku gipolisi c'inyamiramabi. Si ubwa mbere kandi ibirego vya Juma biburizwamwo. Kubw'umuryango wiwe, igipolisi ngo cavuze ko cahawe itegeko na Sylvain Nzikoruriho, umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD mu ntara, kugira ngo iyo dosiye ngo izimangane. Igipolisi c'Igihora ntikirahakana ivyo cagirizwa, kikavuga ko ngo ryoba ari itegeko rya politike. Uwo muryango urafise ubwoba ko ubu kandi abo bakoze ayo mabi ngo batazohanwa, kandi ko Theoneste Juma nawe nyene ashobora gupfungirwa mw'ibohero rikuru rya Rutana nk'uko vyabaye muri kahise. Ayo matati kandi atanguye biravugwa ko aya matati yatanguye mu mwaka wa 2019 aho Juma avuye muri CNDD-FDD. Amatati y'amatongo ngo yoba yarakoreshejwe kugira ngo afatwe, mu gihe kandi icuka ca politike kitari cifashe neza, kubwo babibonye na cane kubwo bamwegereye indongozi z'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ngo ziba zarahize kumwica canke kumurungika mw'ibohero rikuru munyuma ngo rikuru umwanya wose ngo azoba ari inyuma ya CNDD-FDD. Theoneste Juma yaranamaze imyaka 2 apfunzwe imbere yo kurekurwa atadosiye nimwe imukurikirana. Ubwoba ndetse utavugwa ko rumwe n'ubutegetsi. Ubwo abanyagihugu bo muri iyo zone, ivyabaye ku munsi wa mbere vyari vyateguwe ngo nicari igihamana ngo vyose vyari vyateguwe, niko umwe muri bo ashikiriza. Ico kigabane cerekana kandi igitsure ndetse n'amabi yisubiriza ku ndongozi zitavuga rumwe n'ubutegetsi, nk'umuntu bamwe mu ndongozi ataco bakora, mu gutabariza abakorewe amabi, ukudahana amabi ya politike mu ntara ya Burunga, bituma bishira iyi ntara mu bwoba, ndetse n'abanyagihugu bagashinga intaye bavuga ko ibintu bishobora kuba bibi mu gihugu c'u Burundi. Ni mu gihe kandi abatavuga rumwe n'ubutegetsi na cane imigambwe itavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD ibandanya iborezwa igufwa. Muribuka ivyabaye mu gihe c'amatora, aho bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bankiwe gutora, abandi bakirukanwa ku masite y'itora bagirizwa ko ngo boba bariko barahungabanya umutekano. Ni mu gihe kandi umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye we yagabishije avuga ko ngo ivyo bitakabaye ibitandukanya abanyagihugu, ahubwo ngo bakagombye kuba basahiriza umugozi umwe. Ni mu gihe kandi urongoye umugambwe CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo agabisha avuga ko uwo ari we wese azohirahira kubura buza umugambwe ngo atazobona amahoro. Ni mu gihe kandi abatavuga rumwe na cane Honorable Agathon nawe yiyamirije ivyavuye mu matora, akaba ari amatora yari yabaye ku igenekerezo rya 6 ruheshi uyu mwaka, aho ndetse yari amatora y'abashinga amateka ndetse na nkenguza amateka, aho umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD watahukanye itsinzi mu ntebe zose z'inama nshinga amateka ndetse na nkenguza amateka. Kuri ubu ngubu rero leta y'u Burundi cane inteko na cane inama nshinga amateka ndetse na nkenguza amateka zikaba ziganziwe n'umugambwe umwe rudende ari wo wa CNDD-FDD. Ibi rero bikaba bigaragaza ishavu ndetse n'agahotoro bibandanya bikorerwa abatavuga rumwe n'ubutegetsi.
Reka rero dushimire mwese mwari kumwe natwe mu makuru n'ibiganiro tweko tubashikiriza kuri iyi saa tuzosozera ngaha tuze gusubira mu makuru araza kuba ageze uko gusa mwibuke gufyonda suivre partage ndetse na s'abonner kugira ngo tujye tubandanya kubana amakuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza. Aya makuru yacu rero y'aka kanya tuwe tuyasozera ngaha iri rya riteka n'umunezero ntangire byo kuba twari kumwe namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakura amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka rero shimire kandi nteri yambu abari ko badukurikira bari mu micungararo igeze iko cacu Burundi abari mu bihugu bibanyi nko mu Rwanda, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abari muri Uganda, abari muri Tanzania, abari Mozambique, Zambia ndetse n'abari ngaho mu makungu yekure nko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abari mu bihugu nka Australia ndetse no mu bihugu vyo ngaho ibora mwese turabateye yambu tunezezwa no kubandanya mukurikira amakuru n'ibiganiro tuba turiko turabashikiriza kuri no muresha kuri yanyu mukunda cyane ingwe rudende ya Isange TV ishe nibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakura amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka mbashimire amakuru yacu yo nagasaga.